yashize ko poste ivuga ati 16 ans déjà imyaka 16 déjà irarangiye imyaka 16 ni kuvuga hari 2000 combien hari 9 cha 10 ibintu nk'ibyo 9 cha 10 16 9 ama 13 imyaka 13 iheze hari 2000 combien hari 2012 2012 rero hari 2012 wanashima kuko niho Eto'O yava muri Barca aja muri Inter hari 2010 2010 nivyo 2010 bari bahinduye n'uwitwa Zlatan Ibrahimovic babugura bacashaka imiliyoni 300 voilà rero niyo transfer mu mateka transfer mu mateka by'ukuri mu mupira w'amaguru ku ruhande rwa Eto'O niko abivuga kuko iyumvire Pep Guardiola bivanye n'umwumvikano muke yari afitane na Eto'O yafashe Samuel Eto'O fils amushira ku miliyoni 45 ahereza Inter ngo imuhe Ibrahimovic hama Eto'O nawe agende muri Inter kuko basabye amafaranga menshi ro bo baravuga ati amafaranga nayo dufise ariko reka tubahe Eto'O fils hama twongeye ku miliyoni 45 urumva mwico gihe rero uno musi haheze imyaka igera kuri 16 ibi bintu bibaye haheze imyaka igera kuri 16 ibi bintu bibaye inyuma iyo afere kikibagize ivyakurikiye ni histoire yigendera kuko Samuel Eto'O fils ageze muri Inter Domino yatahukanye ibikombe bitatu by'uwo mwaka Coupe d'Italie byose Serie A na Ligue des Champions hano rero Samuel Eto'O fils yashize ku ifoto yiwe kuri Instagram bariko baramupresenta ni jezi ya Inter Domino tashira ko ati imyaka iragenda kabisa 16 deja irarangiye ibi rero bica vyibutsa novuga kungene vyagenze ariko kandi ni bino babikoze kugira ngo FC Barcelona tahukana igikombe ca Ligue des Champions barakibura uwo mwaka Zlatan Ibrahimovic yarafropinze kiki muri Barcelona uwo mwaka gushika naho mu mwaka ukurikira bahise bamurekura hajya ciyerekeza muri AC Milan muri Juventus AC Milan urumva bahita bamusohora ariko guhera ico gihe Zlatan Ibrahimovic yarirutse inyuma ya Ligue des Champions araja muri Manchester gushika naho arangiza kariyeri yiwe atagikombe ca Ligue des Champions atahukanye urumva ariko bamuzanye muri nta yindi objectif bakimuzana muri Barca atari Ligue des Champions ejo bundi urumva witwa Jose Mourinho rero yagarutse kuri ino nkuru uko Jose Mourinho ico gihe yari afise Eto'O fils niyo yaciye agira Eto'O fils acibuka novuga akibona iposte ya Eto'O yahise novuga abigereranya bino bintu nibi biriko biraba kuri Mbappe urabona Mbappe muri Paris Saint-Germain yarondeye igikombe ca Ligue des Champions ariko na Paris Saint-Germain barakibura bakibuze ba Real Madrid kiramuhamagara ubwo nyine akiva muri Real Madrid Paris Saint-Germain yatahukanye igikombe ca Ligue des Champions atibisana n'uyu ariko mbonye ibi ntavyo twokwemeza kubera haracari kare kuri Mbappe ari muri equipe mwiza ushobora gutwara Ligue des Champions umwana n'umwanya aracafise umwanya ariko gusa wewe abigereranije n'ingere bigenze uravuye mu mugwi Zlatan ari mugwi yaramukiye akomeye muri Inter cyane kandi yaratsindiye wari kitumayine kabisa wari indiskitable ugiye mu mugwi mugiye kondera Champions League
kuko 2009 ari Barca yitwaye Champions League yari Barca urumva ati gendagiye hama bimupfira ko busa bimupfira ko busa rero nuko byeyo bya no histoire nuko yari imeze yes Alonso nkundire ndamutse bari ko baradukurikirana bari ahatandukanye hariho umwe akunze kudukurikirana rwose mu Grand Free twa Astianax akunda imwe z'ukwezi k'umunani bye bye Sama kizoba rero kiryoshe cyane gose bavuga ati Sama yari iryoshe tugire bye bye Sama hehe mawimbi rero wa muntu uzi kuri umunyamuji bye bye Sama nta handi ni kuri mawimbi ntabe nande na hit hamwe na Terry Marlesh kazina ni keza kabisa hit kabisa batumiye ura yuko itariki 31 Sama izo birangiye Alonso 31 z'uku kwezi z'uku munani hit kabisa Terry Marlesh ababwira ati tuzosozera Sama mawimbi itariki 31 mu murondere kabisa ashobore kuba ababwingere bitunganije rero nuko bimeze akantu kagafoto afsa yari yateguye ko aza kwafisha kuri ekran hama batubwiriye equipe yariyo ndetse ni ya 2000 gushika 2000 canke ni equipe novuga yibihe bimeze gute kan novuga hari afsa nabchaka afisha ariko reka twe twakira abantu ku murongo wa telefone 61110 ubusa 61110 ubusa warakariya ni kariya kakantu ni kariya batubwire kuri YouTube iyi equipe ni batubwire YouTube utori equipe ashana maze kugitora kera allo Mahoro cyane murakomeye imeze myinshi cyane gose yumeko mumeze neza yego mweza kabisa nabikoze neza no kubashimira urakoze cyane gose yumwe mugira amahoro kabisa asante sana Alonso hari inkuru tuzogaho ku munsi wejo ni breaking news kubera ugudahuza kucerekeye kongeza amasezerano umukinyi Vinicius Junior Real Madrid ihejeye gutangaza yuko igiye mu migambi yo kumushira ku isoko ajya Vinicius ashobora gusohoka ati rero ati amasezerano yaza muri 2027 wowe ivyo kurasaba vy'imishara vy'ibiki baya baramudandaza kabisa kubwico mubara turagushira ku isoko allo ni sawa safi sana murakomeye turashima namwe ewana nanje ndashima bukebuke kwene numva nezerewe cyane kweri kumva makuru yanyu kweri muri bande ni Shadrake mu kibenga tashimwe Shadrake sangwe kazi sawa merci kweri asante nuko rejya equipe mwayibonye afsa yashizeko ni equipe afsa yashizeko mutubwirire yari yo kumukanya ca tugaruka dusome commentaire zanyu zose amace turangiza ariko kandi kiki witwa Pep Guardiola Pep Guardiola numwe mu bamenyereza by'ukuri bagize influence dasanzwe cyane dasanzwe na gatoyi mu kugirane mu gusohora mu gushira habona abandi bamenyereza izindi talano uvuga zigendera ku ruhande no rwo kumenyereza ku ruhande rw'Iburayi yumvire Pep Guardiola yarasohoye yarafashije bikomeye cyane gose yitwa Xabi Alonso muri Bayern Munchen Xabi Alonso yigeze kuba ari no muri staff technique yiwe muri Bayern Munchen no musi Xabi Alonso no mumenyereza wa Real Madrid mumenyereza wande wa Real Madrid witwa Pep Guardiola witwa Arsene Wenger Mikel Arteta yaciye mu minwe yiwe yari mu bivyegera vyiwe hari muri Manchester City uno musi Mikel Arteta afise Arsenal nziza urumva witwa Vincent Kompany uyu yari kapiteni wande wa Pep Guardiola mu bihe vyiza vya City mu nyuma asezeye aragenda ariga ivy'ubumenyereza
amaze kuronka impamya bushobozi arabwira Mutamati nta kuntu womfasha nkaza impande yiwawe nkaraba tumwe na turiya dushobora kumfasha aramwigisha aramwereka umwonguma n'udahuma ati ndagusoherege nda muri banere uvyaplika neza aduza umugwi gushika naho Bayern mugomwa kandi yari muri Burnley yari muri Ban no musi ari muri equipe nziza ya Bayern de Munich atwaye igikombe ca Bundesliga none uraba no musi witwa Enzo Maresca munyeza mwiza wa Chelsea no musi niko twobivuga ariko uyu nawe yaciye ku maboko ya Pep Guardiola muri Manchester City muri Manchester City muri City amaze kuja muri City bari kumwe ambwa ati nawe genda ugerageza agenda muri Leicester City ikura deuxième division ayiduza muri première division yumviye ati rero ndabona mugomwa wana abo bose urabona yuko Vincent Company yagiye deuxième division aduza ban uyu nawe agiye muri Leicester City ati ndafise ubumenyi nakuye kwa Pep Guardiola kandi bumeze neza nuko nsanze mfise aduza Leicester City Chelsea nta wundi mumenyaza twobona bazana Enzo Maresca Arteta yagize Arsenal nziza yes kuko Arsenal imbere ya Arteta yaribuze byinshi cyane gose raba Xabi Alonso ngene yafashe Bayer Leverkusen ari equipe no cyane gose mu Budage uno munsi yayisize ari equipe nziza aje muri Real Madrid no mumenyeza rero ntasanzwe allo Kiki yes umeze neza ebana umwami wa trio wa triangle ego umeze neza cyane ni sawa cyane natareka ndiba turakunzura ambus nuko ariko turashimire ku makuru mwaduhaye cyane cyane n'abantu yiteze kuko kwidoga bahemutse ariko gamisire ni nyaramateka ndumva mu mugwa rero cyane gite tugiye kwikomeza muri nenisi mu abantu mwe ariko ndiko ndumva yuko inyuma hagiye gukomera ariko uwo nitwa Agiriwe tugiye kuzamubona cyangwa tugiye kuzemurura inde uwo nitwa Agiriwe oya muri mani Rodri nibikunda yavuze ko bidakunda yarakanye yego adukoreye ikosana oya hano uburenganzira bwiwe urasiko twari tumufite ku cyizere kuko basi reka turindire umwaka uza niba zikazemera ariko wasoma cyiza nkuko mwabivuze Iyambere kabisa ikoresheje amafaranga menshi cyane uko haruye nk'ayo mafaranga yose ikoresheje ukabona iyindi migwi irikirana mu no kugura abakinnyi ariko bamwe ko batera kuri rumwe ariko kubera ubushobozi bwa Real Madrid n'ubutunzi yifitiye ivuga ati amafaranga turayamena ahubwo je nibaza ko Real Madrid yoba yicurira amafaranga tubashimira neza cyane kabisa barikoze neza na hejo turabarindira mu gishika ku munsi w'ejo super hafi byagenze gute yagiye kurondera yandi makuru rega abari menshi atandukanye oya ndazi nubwo muba muvuye ku bwiganiro sinivuga ngo muca mwicyangwa cyangwa mugiye kuruhuka azi mukomeza mukora cyane gose tubashimira neza cyane kabisa asante sana nuko rero nuko turamutse umufana wa Manchester United yitwa Alan Magori Alan Michuma kabisa Alan Michuma hari ya Dubai tumuramutse ari Dubai dukurikirana cyane kuri YouTube kabisa ari Dubai tumuramutse cyane gose ataduhevye na gato yaramutse n'abakunzi ba B-Sport kuko uno numwe mu bakinyi ba B-Sport fans yarakomeye cyane kabisa nuko rero dusoma ubutumwa kubagiye bandika bavuga no kuri no equipe yariyo abari kuri Buja TV abari kuri Buja TV mutubwire iyo equipe bashiriyeho ni equipe yihe muyibuka mu bihe ibihe mu bihe ibihe kabisa nta butumwa hariya Reira ruri hafi ndakuramukije Kikina Ronso ni Nesta mu Ngagara nabonye Costa Rica na Portugal na Croatia mba ndabonye ko Real Madrid team kubwa wundi Elifaze irishura ni Real ya 2015
2015 hariya Tomorrow Alphonse mwiriwe neza Alonso na Kiki mwakoze cyane ku makuru mwatugejejeho uriya mupeti wasimbuye Saka Dauman ujya mukinyinwa rakiri muto cyane imyaka 15 numuhanga cyane Roni umuhungu wacu yatangiye neza ni Tomorrow Alphonse mu Rwanda mugira umuhanda mwiza urakoze cyane gose uno munywanyi wacu kabisa gose akoze kudukurikirana Sedi gira ubuntu iyi ni Real ya Zidane Champions League zitatu zikurikira babitoye benshi babitoye kabisa hariya irishwa Joseph G yo ni equipe prime ya Real Madrid de 2016 à 2018 Elwa Incabos iyo ni Vamos Real Madrid ya Zidane kabisa Ndrakura Martin iyo ni Real Madrid ya Zidane itwaye triple ya UEFA Memes 257 yatwaye kera kabisa iyi ni Real Madrid yatwaye Champions League zitatu zikurikirana Dr. Gan watama mateka muri kuvyitwaramo neza hama nshaka mumbwire mu nzu yera nta match amical bafise aba precision bari mu kuzikina na Zamira Sari atuzobabwira irishura Joseph hama ndashaka ko munandabira umugwi nkunda wa Ambu abakinyi umaze kuzana n'abasohotse n'umugwi legende wo muri Bundesliga Ambu sibituzo yukurabira wa mugabo witwa Ariken yakwije imyaka 32 muri kuruno muzi yakwije imyaka y'amavuko 32 kwarakura ariko arakura rero reka kumbure turangize hano ikiganiro cyacu ariko wanyuma hama kumbure no vuga tusege tumara ni salo. Merci sana Alonso. Asante Mungu akubariki sana ndana gukumbuye cyane ndakuramutse cyane nakinda muramukiye. Yes boss. Mumeze neza. Cyane. Eba na Alonso ndamukirize yale magori mubwire tabasa arakuramukije sana tena sana ati Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda sana Imani bandanye muhizigama cyane mutuzigamirize n'umuntu wacu cyane dukunda cyane yale magori. Yale magori ni mtu wa watu. Baba wewe unajua wewe peke baba sana kabisa ukiona mtu anakuashia mbavula hapana akuwa ni jamaa tena Mwenyezi Mungu ambariki sana mahali alipopote hanyuma mwabikoze neza tubashimire jo warabonye ngene nari imbere wari ya muri vitalo hanyuma Kiki yari akantu mwara mutugirira champion heze mwara kibagiye yari akantu mwara mutugirira kagasesanguzi ko champion yagenze yose akazamitwa sana kabitubwira byose ebana n'umukinyi yatitaye n'uwagize gute tuzomurondera kuze kuba bikurikirana gose igera imigwi yigenje aho Sakaya tuzomurondera tangure tumeze neza tuzi n'urutonde n'ukuntu bimeze hanyuma tukeze ntuzenye yarayitinge musonga tujye equipe ya Vision hanyuma tunabakeze n'abantu urumva ko bashobe kunganya intambwe yose tumushimire na ntuzenye na President Ija hanyuma je kwa rukushima mudamukije na boss John na boss area de garage tumanye gweza gira n'aba boss banje bose n'abakunzi ba Buja FM bose ubu turiteguriye championnat muri no misi tangura kandi ko ndashima n'ukuntu nuze FIFA yatubwiye ku ikibuga cyacu kimeze neza n'ukuri ni ibintu byiteka cyane mudamukirije